Mukama ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanje. Ndahagurutse imbere yawe nciye bugufi n'umutima wuzuye amashimwe, na cyane cyane kubona uno munsi tukiriho duhema impemu z'abazima. Mukama, imbere ya byose tubanje gusaba imbabazi aho hose tutakoze biguhimbara, na cyane cyane ngo gushima birabereye abatunganye. Waravuze uti mpamagara ndakwereka ivyikinze ndetse n'ivy'amaso yawe atari bwabone. Ndagushimiye ku giti ciwanje kubona uno munsi nkirondi muzima. Hari nkuno munsi umwaka wa 2024 aho nagize isanganya uranzura ndi muzima. Nuhabwa icubahiro nukomerwa amashi, uri Imana ibereye amashimwe, uri Imana igira neza. Turagushimiye imyaka 6 Sebarundi amaze akora igikorwa wamutumye. Turagushimiye ko wamurinze ingwara, turagushimiye ko wamukingiye databuja ibiza byose by'ivyaduka vy'ingwara, waramuzigamye uramuzitirira. Nivyo byose nubehe kwicubahiro. Turagushimiye ku vyiza byose wakoreye igihugu cacu c'u Burundi. Turagushimiye ko wadukingiye ikiza n'isibe, databuja uradukingira impanuka zitandukanye. Nuhabwa icubahiro, uri Imana ibereye amashimwe. None databuja turi ngaha ngo tugutakambire, na cyane cyane ngo ushimye abayongeje. Turasavye umuhezagiro uve hejuru ushikire igihugu cacu cyose c'u Burundi. Databuja turasavye izi ndongozi zose ziri ngaha ndetse n'abataje ngaha ngo babe umuti utorera ibibazo vy'abene gihugu. Kuko databuja indongozi saba twari igihugu gusa, ndetse na serugo mu muryango arongora umuryango wiwe, n'umuvyeyi arongora ibondo vyiwe. Umwe wese ku ruhara wamuhaye go kurongora n'abarongoye abo muti w'ibibazo biri aho aherereye. None Imana nzima turakweretse imisi yose tugiye kumana ngaha, urabana natwe uturungikire abamarayika badukingire, marayika Gaburiyeli, Mikayeli na Rafayeli, ndetse n'abandi bamarayika bose bo mu ijuru baze bakikuze intara yose kandi bakikuze igihugu cacu c'u Burundi. Turasavye amahoro n'umutekano, turasabiye ibindi bihugu byose biri mu irinde ry'umubabaro kuko atamahoro ariho, ubahe amahoro, na cyane cyane uburundi bubabere itara bubamurikire. Mana ugira neza, nitweka gushimira ibitangaza wakoreye uburundi, na cyane cyane uciye kuri jewe. Ndagushimiye ku bushimwe bwose bwishiramwe mpuzamakungu ONU ryahaye uburundi. Nuhabwa icubahiro. Ega Mana nzima jewe narike kugira ngo amakungu amenye, ariko niryashaka washatse gutera iteka igihugu cacu Burundi kugira ngo Burundi bumenyekane n'abatabuzi babumenye. Ivyo byose turabigushimiye. Turagushimiye ku bushimwe bwose butandukanye uguma uha abarundi, ndetse Mana nzima ivyo byose vyerekana ko wamutwitwararitse. Mana ugira neza, turakweretse abazovuga ubutumwa ngaha, turakweretse ndetse n'abadushikirije ijambo ry'Imana mu gatondo, urabahamagara meza baze bagume bakorera ijambo ryawe Mana nzima, badushikiriza kugira natwe tugume imitima yacu ivyibuha ibiciye kubo watoranije kugira dushikirize ijambo ry'Imana. Ntaze haba rero bahagarara ngaha Mana nzima, habwiza bw'Imana buze bube ari bwo bakayanganako. Uzubahe ijambo wateguriye umwe wese, ntituze dutahe imvumure, ariko tuze dutahe twuzuye umuti utorera ibibazo igihugu cacu c'u Burundi. Urazi umwe wese ibihugu ikibazo afise, urazi akarera kanakariye ikibazo kihari, turaze ko twizeye wewe nta wundi muti atari wowe utanga uva mu ijuru. Reka dusenge muri bike kuko Mana nzima nivyo tutagusavye urabiduha. Nico gituma tubisavye twihetse kutatubweranda, Data na Mwana na Mpwemu Yera ari umutima mweranda. Amen.